Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese dukurikirana aherereye mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi biriko biravugwa haba mu gisata ca politike be n'igisata c'ubutungane, ariko bifise aho biza bigahurira n'igisata c'agateka kazi na muntu. Ndabaye kazi rero muri ano makuru bivanye naho buri umwe wese dukurikirana aherereye ngo muri ntara zitanu zigize igihugu cy'u Burundi, abari mu makomine atandukanye agize igihugu cy'u Burundi, abadukurikirana baherereye mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure, mwese ndabakengurikiye cyane ko tubana umunsi ku munsi. Ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyenda ko kugira ngo utoje ucikanwa n'amakuru dushikiriza. Mu mateka y'igihugu cy'u Burundi ni urubanza rumwe rwabayeho benshi bisurwa kamaramaza. Ni urubanza rufise inomero RPS 100. Ni urubanza kandi rwaciriwe ni ivyabereye muri urwo rubanza nivyo baciriye bamwe mu bategetsi bari bakomenga mu gihugu cy'u Burundi, harimwo abo mu nzego z'umutekano, hakazamwe abo mashiramwe adakiranira ivyicaro vya politike ndetse n'abamenyesha makuru. Bamwe mu bazwi cyane tuza kugaruka ko bose muraza kubumva, abenshi baranahunze igihugu cy'u Burundi, harimo nka Pacifique Ninazwe, Bob Rugurika, Margarite Barankitse n'abandi benshi batandukanye. Hakazamo kandi abahoze bakora mu biro vy'umukuru w'igihugu, abahoze bakora mu gipolisi cy'igihugu, abahoze bakora mu nzego zitandukanye ndetse no mu mugambwe uri ku butegetsi. Aho kandi hakazamwo n'abaciriye urwo rubanza bo baramaze gupfa, aba akaba ari bo nka General Major Jeremy Ntiranyibagira, Colonel Edouard Nshimirimana, ababo bishwe mu mwaka w'2017 banyurijwe mu gihugu ca Tanzania, mu gihe kandi harimwo na mukuru wa Alain Guillaume Bunyoni ariwe General de Brigade Rodrigue Bunyoni. Ni vyinshi tuza kugaruka ko muri ano makuru nkuko tuhejeje kubibabwira. Nkuko kandi bivugwa ni kimwe mu vyaranze ubutungane bw'u Burundi. N'urubanza rudasanzwe rwabigezwe kwagirizwa ko bashatse gutembagaza ubutegetsi mu Burundi. Hari umukuru wa sentare Nahinyuzwa atigeze asoma urubanza yaciye. Hageze isango ryo kurusoma yasohoye urwandiko rwigizayo iyo sango. Nigiye kandi hageze iyo sango yindi ntihigeze asoma urubanza. Ariko haciye amezi ndwi yasohoye inzandiko zivuga ibihano vyo vyasomwe ku munsi yari yarigijeyo. Indiri z'abantu benshi atana kimwe bahuriye ko baciriwe igihano ca mbere gihambaye cyategekanywe n'igitabo mpana vyacu ico gihe. Nta numwe mu baciriwe ico gihano yigeze abwirwa ico yakoze wenyene ubwiwe. Umushingwamanza nawe yagiye kubaza ivyo uwaburanira yagirizwa wenyene, Imana yarakinze agira ngo afatwe, nkuko tugiye kubigaruka ko. Ubundi muri Nyakanga na Gitugutu umwaka wa 2015 umushikiriza manza mukuru wa Republika Valentin Bagorikunda yarakoze intonde zabo yavuga ko bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Izo ntonde zari abantu hafi 50 barimwe abarongoye amashiramwe yigenga, abamenyesha makuru, abatavuga rumwe n'ubutegetsi, abanywanyi ba CNDD-FDD banse kiringo ca gatatu, abo bise abafonderi, harimo intwazangabo mu gipolisi ndetse no mu gisirikare. Rwa rutonde rero ruhuriyemwo abantu batari bake batari banazinanye. Abo bantu bose bashizwe ko umutahe mpuzamakungu. Iyo mitahe nta gaciro yahawe mu makungu. Bamwe mu bashizwe kuri iyo tonde turaza kubabona nkuko tuza kubigaruka ko. Aho hatangura ibiganiro vyari birongowe na President Benjamin Mkapa, hari abakuye ko iyo mitahe kumbure kugira bashobore kwitaba ibiganiro. Abakuye ko imitahe ni nka Gervais Rufyikira aho zari cegera ca kabiri ca President Nkurunziza, Pio Ntavyo, hanyuma nguze twari na mashinga bateka Pancras Cimpaye, Odifax ndabitoreye, Mariana Barampama yahoze ari cegera ca kabiri ca President Nkurunziza, Hussein Rajab yahoze arongoye CNDD-FDD, Catherine Mabobori, Bodwe Ribakare, Justine Nkurunziza, Udase Bireha, Catherine Mabobori, Evaristo Nsabiyumva yahoze ari umushinga amateka wa CNDD-FDD, Aime Nkurunziza yari umushinga amateka wa CNDD-FDD ndetse na Felix Ndayisenga. Ubutegetsi ntibigeze busigura ingene abo bavuye ku rutonde, bikaboneka ko atari amatohoza yatumizo ntonde zikogwa, ahubwo ubutegetsi bwashira umutahe ko bushatse.
Muri Rusama umwaka wa 2019 umukuru wa Sentare Ntahinyuzwa François Nkezabahizi yarashize umukono ku ngingo zo gufata amatungo y'abagirizwa ko bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Muri abo harimwe abari baherutse guciga urubanza, hakaba n'abandi 32 urubanza rwabo rutari bwashingishwe muri Sentare Ntahinyuzwa. Iyo ngingo yaratangaje benshi kuko byaboneka ko iyo sentare izi urubanza izocira mu 32 kandi itaranaronka amadosiye yabo. Bikaba byarakataraboneka aho sentare ifata ingingo ku bantu atari urubanza ruberekeye rurashingishwa. Muri Gitugutu umwaka wa 2019 haraganywe bamwe mu bacamanza ba Sentare Ntahinyuzwa, harimwo Emmanuel Gateretse yaje kurongora iyo sentare asubiriye François Nkezabahizi. Emmanuel Gateretse yaje ajejwe guca imanza za politike z'aho ubutegetsi bwanka hakoreshejwe amanyanga yose ashoboka. Kwigenekerezo ya 28 ndamukiza umwaka wa 2020 Emmanuel Gateretse yitwa ko yuguruye urubanza rufise nomero RPS 100 rwerekeye abantu 32 bagirizwa ko bashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza kwigenekerezo 13 Rusama umwaka wa 2015. Abo bose rero nta numwe yari ngaho kandi nta nababuranira bari bahari. Uwo munsi nyene urubanza yaciye arushira mu mwiherero. Kwigenekerezo ya 28 Rusama umwaka wa 2020 vyari bitegekanijwe ko urwo rubanza rusomwa, ariko Murantunge urubanza yaciye arushira mu mwiherero. Kwigenekerezo ya 28 Rusama umwaka wa 2020 vyari bitegekanijwe ko urwo rubanza rusomwa, ariko ntivyabaho bica vyungururizwa kwigenekerezo 16 Ruheshi uwo mwaka. Kwigenekerezo 16 Ruheshi umwaka wa 2020 naho kandi urubanza ntirwasomwe. Bavyungururije kwigenekerezo ya 23 Ruheshi uwo mwaka. Kwigenekerezo ya 23 Ruheshi umwaka wa 2020 naho nyene ntirwasomwe. Kurusomwa vyungururizwa kwigenekerezo ya 23 Ruheshi umwaka wa 2020. Hano rero mukabona ko ingingo ya Emmanuel Gateretse yungururiza gusoma urubanza kwigenekerezo ya 23 Ruheshi. Kwigenekerezo ya 23 Ruheshi umwaka wa 2020 naho nyene ntirwasomwe. Kwigenekerezo ya 2 Ruhuhuma umwaka wa 2021 haramanitswe kuri Sentare Ntahinyuzwa ingingo zafashwe mu rubanza RPS 100. Aho bemeza ko urwo rubanza rwasomwe kwigenekerezo ya 23 Ruheshi umwaka wa 2020. Igikorwa cyo kumanika izo ngingo cari gihagarariwe na Colonel Alfred Inosa Museremu yararongoye iperereza mu gihugu hagati. Bikaba byarabaye akamaramaza mu mateka y'ubucamanza bw'u Burundi. Uyu munsi hari urubanza rutigeze rusomwa, ariko rucira ibihano bidasanzwe abantu 34 bagezwa ko bashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Nkurunziza kwigenekerezo 13 Rusama umwaka wa 2020. Twabibutsa ko bamwe bashira urwo rubanza baramaze kwitaba Imana, kandi urubanza rwashingishijwe muri sentare batakibaho. Sentare ntiyigeze ivuga ico yagiriza umwe wese muri abo 32. Bose bagirizwa ibintu bimwe haterekanywe icumwe wese yakoze koko. Abantu 32 barasavye ko bohabwa amadosiye yabo kugira bashobore kunguruza. Emmanuel Gateretse yaravyanse. Mbere idosiye yose y'urwo rubanza ayugaranira mu biriwe ku buryo nabo bakorana batashobora kuyibona. Umwe mu bacira urwo rubanza yitwa Honorable Moise Bucumi yahoze ari umushikiranganje wa Nkurunziza. Yarungitse umwavoka kumubariza dosiye yiwe, uwo mwavoka yavuyeyo bamuburiye ko agira ahagarikwe. Muti rero ni bande baciriwe urwo rubanza? Urwo rubanza rwaciriwe abantu 34 ibihano bidasanzwe, harimwo gupfungwa ubuzima bwose, kuri hamande y'imiliyaridi 5, kudashobora gukora akazi nakamwe mu Burundi mu kiringo c'imyaka 20. Abacira urwo rubanza na abantu 34 benshi batanazinanye bava mu migwi itandukanye. Harimwo 12 babamenyesha makuru be n'abaharanira agateka kazi na muntu. Muri abo akaba harimwo Margarita Barankitse arongoye Mezo Shalom, akazamwo Anani Yuhire yararongoye Radio Isanganiro, akazamwo Inosa Muhozi yararongoye Terre Renaissance, Pacifique Ninahazwe arongoye Fokode, Bob Rugurika arongoye RPA, Maître Vital Nshimirimana arongoye Urunani Froske, Maître Arumeri Niyongere arongoye Akati Burundi, Patrick Nduwimana ari umuyobozi wa Radio Bonesha FM, Maître Dieudonné Bashirahishize, Gilbert Nyonkuru yatwara uruganda rw'amakuru rwa RPA, Patrick Mitabaro yatwara uruganda rw'amakuru rwa Radio Isanganiro, ndetse na Arcade Havyarimana yari umumenyesha makuru wa Radio Isanganiro. Umunani bo n'abanyepolitike.
bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi abandi ari abasendede batemeye ikiringo ca gatatu. Harimwo Leonidas Hatungimana yari umuvugizi wa Perezida Nkurunziza, Onesime Nduwimana yari umuvugizi wa CNDD-FDD, Moise Bucumi yahoze ari umushinga amateka wa CNDD-FDD, Buramatari wa Rwigi n'umushikiranganje muri leta ya Nkurunziza, Bernard Busokoza yahoze ari icegera ca mbere ca Perezida Nkurunziza, Alexis Nduhije arongoye MSD, Shivano Mugwengezo arongoye UPD Zigamibanga, Jean Minani yari arongoye Frodebu Nyakuri ndetse na Jeremy Minani yari arongoye umugambwe RDB. Hakaba kandi harimwo nabo mu nzego z'umutekano, abo bo bari 14 banagwiriyemwo abahoze bagwana muri CNDD-FDD. Hazamwo kandi Lieutenant General Guillaume Nabindika yari umuyobozi mwishikira wa Perezida Nkurunziza ajejwe igipolisi, General Major Godefroid Niyombare yahoze muri FDD, General Major Ponsier Gacibwenge yahoze muri FABU, General Major Jeremy Ntiranyibagira yahoze muri FDD, General Major Edouard Nibigira yahoze muri FABU, General de Brigade Philibert Habarugira yahoze muri FABU, General de Brigade Leonard Ngendakuri yahoze muri FDD, General de Brigade Moise Nzeyimana yahoze muri FDD, Colonel Antoine Marie Twagirayezu yahoze muri CNDD, Colonel Libere Bakundukize yari umupolisi, Colonel Edouard Nshimirimana yahoze muri FABU, Lieutenant Colonel Arcade Nitereka yahoze muri FABU ndetse na Majoro Sindayikeza Jean na Majoro Emmanuel Ndayikeza Jean Claude Sindayigaya. Bamwe mu baciriwe urwo rubanza nk'uko nabigarutse ko ntangira kubageza ko ano makuru bo bari baramaze no kwitaba Imana. Abo ni nka Colonel Libare Bakundukize, birashoboka kandi ko General Major Jeremy Ntiranyibagira na Colonel Edouard Nshimirimana nabo bari baramaze kwicwa kuva banyururijwe muri gitugutu umwaka wa 2017 mu gihugu ca Tanzania. Utasizwe mu bacirwa urubanza kubera yamaze gupfa ni General de Brigade Rodrigue Bunyoni, mukuru wa General Arengiyome Bunyoni yari umushikiranganje wa mbere mu gihe ucurwo rubanza. Rero akaba ari rumwe ngo mu manza zizamazibutsa ingene ubutungane bw'u Burundi ari igikoresho ca politike gusa. Emmanuel Gateretse nawe akaba ari rimwe mu mazina azama yibutsa abandi iryo barwiriye muri ubwo butungane, gabaga batacu umuntu yo kwigera bitige ko hageze guharanira ukuri. Bamwe bati ibi vyose vyabaye ku butegetsi bwa Perezida Varisito Ndayishimiye ndetse bikaba byaranatanze ishusho y'ingene ubutungane bwe bukora hoba mu gihugu ndetse no ku rwego mpuzamakungu. Mu yandi makuru ariko aravugwa, reka tubandanize ku bindi biriko biravugirwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Haravugwa abamotari babiri baciriwe gufunga imyaka 20 ku bwicanyi n'ubusuma bakoze. Sentare nkuru ya Kirundo ishashe mu rubanza rw'ikibiriraho mu ntara ya Butanyerera mu buraruko bw'igihugu yaramenyesheje ingingo yafashe mu rubanza rw'ubwicanyi bwababaje abanyagihugu. Babiri bagirizwa muri urwo rubanza ni Elize Niyonkuru na Yves Irankunda, bose abamotari basubijwe mu buzima busanzwe nyuma yo kuba mu gisirikare ca leta. Bagirijwe gutegura no gushira mu ngiro igandagurwa rya Gerard Nibigira. Kubw'icaro c'umushikiriza manza ubwo bwicanyi bwabaye kugenekerezo ya 22 Ntwarante uyu mwaka wa 2026. Abo bagabo boba bahamagariyo bishe ku mutumba Kireka zone Kirundo bamuhenda ko bagomba bagura inzu. Ahashitse Gerard Nibigira yari afise miliyoni 3 z'amarundi na telefone ngendanwa y'agaciro ka baba 600 y'amarundi. Yoba yaciye anigwa nabo bari bamuhamagaye bakoresheje umugozi. Inyuma y'ivyo abo bicanyi baragerageje kandi kunyegeza ikiziga mu mwonga, ariko kubera bagihamvye bihuta vyaciye bigenda nabi. Igice c'ikiziga nk'ukuboko kwagumye kuboneka. Ivyo rero vyatumye abana bo muri quartier babona ico kiziga baca batabaza abanyagihugu, bituma abo bike kwa babiri bahagarikwa. Imbere ya sentare abo bose bikavuga ko bavyemereye. Nkuko amakuru abivuga, imbere y'abacamanza Elize Niyonkuru na Yves Irankunda baremeye icaha, barasavye imbabazi imiryango y'abishwe n'ubutungane. Inyuma y'umwiherero sentare yaciriye abo bagabo babiri igihano cyo gupfunga imyaka 20, bategerezwa kandi kuzotanga kandi imiliyoni 200 z'amarundi ku muryango wa Gerard Nibigira nk'indishi y'akababaro. Hanategetswe kandi ko isubizwa ry'ivyibwe ipikipiki izo miliyoni 3 z'amarundi hamwe ne telefone ngendanwa. Sentare yategetse ko hamwe ayo mafaranga atorihwa abo bagiriwe ico cyaha bazoca banishwa ikindi gihano gishobora gushika ku gupfungwa imyaka 500 n'ihadabu ringana n'imiliyoni 200 n'imiliyoni
miliyoni 8 azoshirwa mu kigega ca leta. Iyi nkuru rero ibabaje yongeye gukebura ku bibazo vy'umutekano cyane cyane ku buryo abagizi ba nabi bakoresha urugeri rujanye n'urudandazwa rutari rwo. Abajejwe ubutungane bagasaba abanyagihugu kuba maso no kumenyesha ico cyose biketse mu ntumbero yo gukinga ubwo ubukozi bw'ikibi. Ni mugihe kandi mu yandi makuru ariko aravuga ngo gukora abantu kwa muganga operation kwavuyemo urupfu Igitega. Abantu 2 barapfuye, abaganga 2 mu bakanyisha imibiri nabo barafatwa. Ikibazo gikomeye gifatiye ku magara y'abantu kiriko kirahungabanya intara ya Gitega iri hagati mu gihugu. Abaganga 2 batera inshinge zo gukanyisha bagomba babagwe barafashwe bongera bajanwa mu biboro inyuma yaho abakenyezi 2 bapfiriye mu gihe bariko barabagwa ku bitaro Espoir vy'Ikibuye. Amakuru avaho vyabereye abaforoma ni Christine Nadia w'imyaka 27 akomoka muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Gadindo kubwayo w'imyaka 26 w'umurundi. Abaforoma bafashwe ku munsi wa gatanu igenekerezo ya 3 ndamukiza igihe bariko bakorera muri ivyo bitaro. Baciye bajanwa ubutarariye mu gasho k'igipolisi c'Ibukirasazi aho bapfungiwe ubu. Nkuko ivyabona vyabitangaje ifatwa ryabo ryabaye inyuma y'igikorwa cyo kubaga kitagenze neza. Abo baganga bakekwa ko bateye imiti itariyo abagore 2 bariko barabagwa mu gihe bari mu cumba c'ibagiro. Iryo kosa rivuga ko ryabaye mu buvuzi ryatumye haba ingorane zikomeye zatumye abo bakenyezi 2 bapfa. Abapfuye bamenyekanye ko ari Jolie Zirubusa w'imyaka 37 ndetse na Felicité Kwizera w'imyaka 23. Ibiziga byabo vyaciye bijanwa mu burukiro bw'ibitaro inyuma y'ico cago. Ubuyobozi bw'ibitaro buremeza ayo makuru. Muganga Gilbert Kibinakanwa arongoye ibitaro Hopital Espoir vy'Ikibuye avuga ko abo baforoma 2 bashikirijwe inzego zibijejwe kugira atangura amatoza mu ntumbero kumenya ukuri kw'ivyabaye no kumenya uruhara rw'umwe wese. Amatoza arabandanya ngo kugira amenyekane neza uko izo mfu 2 zabaye bikaba vyarateye akababaro gakomeye mu banyagihugu bo muri ako karere. Uretse umubabaro iyo ngorane yatumye kandi asubira kwaduka ibibazo bijanye n'ingene abakozi bo mu gisata c'amagara y'abantu bakora hamwe n'umutekano w'abagwayi mu mavuriro n'ibitaro vyo hirya no hino mu gihugu. Ngo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ushonde subscribe canke s'abone niba utarafyenda kugira ngo tuzocikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza abo bari kugira ngo nabo baje barashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi yo ba mu gisata ca politike agateye akazira muntu imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa bigezwe ko ijya nino. Hari n'andi makuru menshi turiko turabatohoreza yo ba ayavugwa ayariko aravugwa mu gisata ca politike mu gateye akazira muntu mu butungane ndetse no mu gisata c'imigenderanire n'andi makungu vyose tuzobageza ko ku munsi w'ejo. No Muza TV rero Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.